uri umuhutu ntushobora kuza kwica umututsi kandi uzi ko ari umukiriya wawe, uri umututsi ntiwica umuhutu canke umutwa kandi uzi ko ari umukiriya wawe. Jewe nitwa Siboniyo Jean Berkimanse, ndi co-fondateur watanguje ishirahamwe bita Amebe majambo yose, riva mu Congereza Association of Mentors for Business Entrepreneurship, ishirahamwe ry'abahetsi baheka ugwaruka n'abakenyezi mu vy'iterambere cyane cyane biciye mu kwiyungunganya mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Turakorera kandi mu vyerekeye leadership communautaire, turakorera mu vyerekeye kandi ico twokwita économie circulaire canke entrepreneuriat vert. Rero twatanguje mbere yuko tuja igituma tworganije kino gikorwa, twogomba tubabwire yuko Amebe yavutse mu 2016, ivutse kubera wayitanguje ariwe jewe nari mvuye kwiga ibintu bishasha abantu benshi batari bamenyere, numva umenga no bitansangiza abarundi bene wacu kubera nta bintu bari basanzwe bamenyereye byo kwitunganiza imigambi, kandi twari guca mu kibazo kidasanzwe 2016, urumva ko hari avuye 2015 aho twabona ugwaruka rwishi ruko rurapfa kubera gwagiye mu myiyamamazo ya politiki. Mugatwe twiyumvira tuti hariho n'ibindi bintu bishobora gukorwa kugira ngo abantu ntibagume bapfa, kuko ku marezo sosiyo wasanga kwiziga amaraso nakayapfuye, tukiyumvira igituma bapfa tugasanga umenga utari politike n'abantu ntibashobora kubandanya barondera ubundi buzima, umenga umuntu kubaho n'impakaje muri politike. Kuja muri politike si bibi, niba dutunganiriza amategeko, niba dukingira, niba gira mugabo ubuzima bwa politike ntibwari bukwiye gutuma dupfa kubera kwirukangayo ngo tugomba kunyinyurana. Rero ntavuga ati twogira ubutunzi, twogira ibintu by'ubutunzi, umuntu wese agira icyo akora, umwene gihugu wese agira icyo akora, nta n'ibintu byo kugiranira amashari n'inzigo n'ubwicanyi bizohagarara, kuko uriko urakora business umuntu wese aba ari umukiriya wawe. Na bya bintu by'injyane z'amoko twarabona ko bica bihava, kuko uri umuhutu ntushobora kuza kwica umututsi kandi uzi ko ari umukiriya wawe, uri umututsi ntiwica umuhutu canke umutwa kandi uzi ko ari umukiriya wawe. Ni muri iyo ntumbero twatanguje iyo shirahamwe kugira ngo twigishe iyindi mbono abantu babone yuko ubuzima bwa politike ni sawa, mugabo hariho n'ubundi buzima butari bwa politike, naho ari ecosysteme abanyepolitike n'ubwo bundi buzima teza gukorana. Ni muri iyo ntumbero twatanguje iryo shirahamwe. Igikorwa rero cy'uno munsi twagishize ngaha, twagitunganije kugira ngo twerekane mu mugambi witwa Développement des stratégies pour l'adaptation au changement climatique, ufashwe mu mugongo n'ingoma ya Autriche biciye muri Caritas Autriche. Nikaba ari umugambi wagizwe n'abagiye hamwe ari batatu, consortium y'ama organisation atatu, hariho iyi Amebe turongoye, hakabaho na Caritas Bujumbura bita Odedebu, hakabaho na kandi na OAVNR Œuvre Apostolique Vérité Réconciliation y'Igitega. Twebwe twari ku byo vyerekeye kugira économie vert, économie circulaire, aho twatanguje twongera tugakurikirana ama coopérative atatu, abiri akorera mu Kanyosha, rindi rigakorera mu Rubirizi. Mu Kanyosha bamwe bahingura amakara avuye mu mwavu w'ibintu by'uburimyi, hanyuma abandi nabo bahingura imbabura zikoresha ayo makara, nazo nyene zisanzwe zubahiriza ibidukikije kandi zisanzwe kandi zitamaragura amakara. Rero ayo makoperative twari twashatse yuko no munsi yereka abantu bose mu madomene atandukanye ivyo bakora amenyekane, bayamenye, bayashorere, hama kandi dusabe yuko abantu bose bokwiga kwijukira iki kintu citwa économie circulaire, entrepreneuriat vert, aho umuntu atasubira kubona umucafu nk'umucafu, ahubwo ubona nka matière première, awubona nk'ikintu gihingurwamwe ikindi. Kubataze économie circulaire ni gihushane ca économie linéaire, aho umuntu akoresha ikintu giheza akabarataye. Mugabo muri économie circulaire nakijya catawura gihingura gasubira gihingura kikavamwo vyinshi, ico twokwita zero déchet. No kuvuga yuko twatumiye abantu batandukanye,
abantu basanzwe bashigikira ugwaruka, ama microfinance n'amabanke, aba partenaire, abakora muri secteur privé, kugira ngo bose bamenye yuko uru rugamba turimwo bwo gukingira ibidukikije, twongera turondera ingene duhindura ubuzima bw'abantu, si ibikorwa by'umuntu umwe, n'ibikorwa by'abantu bari kumwe. Nico gituma mwabona isare yari yuzuye abantu batandukanye mu ONG, entreprise, abantu bo muri leta. Mboneyeho n'akaryo ko gushimira abantu bose batwitavye, mpereye kuri ministère ya Energie, mine na tourisme, bo bashoboye kudushikira bakatwugurura kino gikorwa, bakongera bakanatwemera yuko bagiye kubandanya bashigikira, bakanaduha n'impanuro z'ingene twobandanya tubikora. Turashimira n'abandi bose bitanze n'impanuro baduhaye, twazumvisha tugiye kuzishira mu ngiro. Twibaze yuko ibintu urwaruka rwazanye bizogurwa neza, hanyuma n'abatabiguze no munsi bazobashigikire mu bundi buryo. Hama duhamagarire n'abarundi bose kwijukira gukoresha amakara atonone bidukikije, twige gutera ibiti, hanyuma twige no gukoresha amakara avuye muri uwo mwavu duta wonona ibidukikije, kandi dushobora kuhingura dukuramo ibintu byinshi bizima, cyane cyane ko tuzi yuko kira murundi araratetse nanatekesha iki, ayo makara atekesha ko ayakura ku biti, ivyo biti navyo ko turatera ibindi bizogenda gute? Hanyuma mbega ko ayo makara dutekesha azana n'imodoka zibanje kugenda ziremeta amagaze, hama amakara yabonetse kubera kame habaye ibiti vyiciwe, ni gute dushobora kureka kwicira ibiti, hama tukabandanya dufise source d'énergie utilisable mu mamenage, abantu amagara yabo akagenda neza, bakafungura neza, bakoresheje ubwo bumenyi bwacu n'ubuhinga bw'amakoperative, ibintu bikabandanya bigenda neza. Ni muri iyo ntumbero twatunganije kino kiganiro gihuza abantu batari bakico twita conference de connexion, aho twariko amakoperative yacu tuyahuza nabo bantu batandukanye mu nzego zitandukanye, kugira ngo urugamba turiko rugira ingufu, rugira imizi, rushinga imizi. Murakoze.